zamura ibiganza dutera haleluya. Urashaka kumushimira ukazamura haleluya. Mana turaguhimbaje, Mana turagutazira uyu mugoroba. Twibutse ko tuba twaribagiranywe nk'abandi bibagiranywe, ariko uyu munsi turiho kandi tuzobaho, tuzokomera. Jambo ryaravuga ngo abazi Imana yabo bazokomera, nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Mana tuzokora ibikomeye kuko turi kumwe nawe, Yesu turagushimiye. Ndabinginga bicaye mu byaguruke dushimira Imana twese. Abamarayika n'ibizima bine bahora bahimbaza Mwami Imana, bakuru nabo yabo bisimbere uraho aririmba. Abamarayika tuzamura ibiganza imbere, tuzamura ibiganza imbere. Nubwo twaba tunyura mu bigeragezo, hari byinshi byatuma dushima. Nimuze nshuti dufatanye tubyumve kimwe birakwiye. Ibibazo byose twibaza mu mitima, Imana ibifitiye igisubizo. Biriho byinshi bizariho bigatuma tuza imbere Imana dushima. Ngo twaba tunyura muri geragezo, hari byinshi byatuma dushima.
Shima Imana cyo bibazo byawe bafite inyishu kuko na bya bindi yarikemo. Bya bindi byari bikomeye kuruta ibyo yarabikoze. Ibyo si byo byoyinanira. Mawanje wa ujuja mashimwe akanwa kanje nakukuzuza indirimbo aho byari bigoye waratabaye warakoze umutima wanje wawuzuza amashimwe akanwa kanje nakukuzuza indirimbo aho byari bigoye waratabaye warakoze umutima wanje wawuzuza amashimwe akanwa kanje nakukuzuza indirimbo aho byari bigoye waratabaye warakoze umutima wanje wawuzuza amashimwe akanwa kanje nakukuzuza indirimbo aho byari bigoye waratabaye warakoze mureke shime narabyemerewe mureke shime narabyemerewe mureke shime narabyemerewe umutima wanje wawuzuza amashimwe akanwa kanje nakukuzuza indirimbo aho byari bigoye waratabaye warakoze umutima wanje wawuzuza amashimwe akanwa kanje nakukuzuza indirimbo aho byari bigoye waratabaye warakoze
benshi bari bazi ko nkiri wa wundi, abandi bari bazi ko nkikora ibya kera. Reka mbabwire nahindutse, nahinduye izina ameringisha. Reka mbabwire narahindutse, nahinduye izina ameringisha. Amaraso ya Yesu, amaraso yamenetse, yankuyeho urubanza, yarambohoye ndaririmba, kuko nzi yuko nababaye. Kuko nzi yuko narabohowe, narabohowe ndaririmba, kuko nzi yuko narabohowe, narabohowe ndaririmba, kuko nzi yuko nababariwe. Tumukomere amashyi umwami, tumuterere haleluya. Yes! Makofi na vigelegele kwa Bwana aliye hai. Haleluya. Umviriza wa musozi we wibwirire ko nashinze ibendera ry'urwibutso, zungana je kukubwira ko ngiye neza. Zogaruka je kukubwira ko benshi bari bazi, benshi bari bazi ko nkiri wa wundi, abandi bari bazi ko nkikora ibya kera. Reka mbabwire narahindutse, nahinduye izina ameringisha. Reka mbabwire narahindutse, nahinduye izina ameringisha. Twamukomera amashyi Mesiya. Hari umuntu Yesu yatabaye, hari umuntu Yesu yagiriye neza, yiyeretse mu gihe kigoye, yiyeretse mu minsi mibi. Nazamura icubahiro ku mwami Yesu. Ushimwe Yesu we! Nagumye numva mu mutima dushima Imana, nitwashima Imana iraza gukoreka nimba tutayisabye. Yehoshafati umuhanuzi aramubwira ngo shira abahimbaza imbere, bahimbaze bavuge ubukuru bw'Imana, bavuge ineza y'Imana, bibuke imirimo Imana yabakoreye. Imbere y'abansi babo, abansi babo batangira gucumitana. Ndakubwiye niwashima Imana, abansi babo baza gucumitana inkota. Baraza gusubiranamwo. Imana ibaha kurabana nk'abansi. Abansi umwe wese acumita mugenzi we. Iyo munsi ngo abagatikizo gakomeye. Reka ndakubwire hagiye kuba agatikizo gakomeye mu bansi b'ubuzima bwawe. Hagiye kuba agatikizo gakomeye mu bakugirira nabi. Ozamura icubahiro ku mwami wacu Yesu. Imana igiye gutikiza abadayimoni bari barazibiye ubuzima bwawe, bari barazibiye umugisha wawe. Igiye kubarigita inkota y'Uwiteka. Tumuzamurire icubahiro uwo mwami Yesu. Anastahili sifa Jehova.
benshi bari bazi ko nkiri wa wundi, bandi bari bazi ko nkikora ibya kera. Reka mbabwire narahindutse, yampinduye izina, amirinisha. Imana ije kuguha izina rishasha k'uyu mugoroba. Reka mbabwire narahindutse, yampinduye izina, amirinisha. Reka mbabwire, reka mbabwire narahindutse, yampinduye izina, amirinisha. Utere haleluya. Reka gutega ubwoba n'amajambo y'abatebaguzi, reka gutega ubwoba n'amajambo y'abadayimoni, reka gutega ubwoba n'amajambo y'abantu. Haleluya. Ni Yesu afise ijambo rya nyuma ku buzima bwawe. Yesu ashimwe. Mwe mu Imana ariko aranyongorera ngo ndakubwira, agiye kuguha irindi shimwe risha. Nuko agiye kuguha ishimwe rindi, agiye kuguha irindi shimwe, agiye kuguha irindi shimwe rifadika. Ari igihe wari wibaza umenga yagarukirije hajya, oyaye intango iratanguye noneho ntabwo vyaheze. Intango y'ubuzima, intango y'ibikorwa, intango y'imikorere misha y'Imana. Semeni haleluya. Ukuboko kw'Imana si kugufi ngo kunanirwa gukora, ntabwo ari kugufi. Imana igiye kukurenza imitumba, igiye kukurenza imisozi, igiye kukujabuka n'inzuzi. Komera iri kumwe nawe, humura, tekana. Yakoze vya bihe, yakoze rya joro uraryibutse, yakoze wa munsi byacanganye. Iri kirambye ngo ndakubwire, igiye kongera kuguha iyindi ntahe, kuguha iyindi ntahe. Semeni haleluya. Yesu azutse, umuntu wa mbere yiyeretse Mariya, aramubwira ngo ntunkoreko, ahubwo ihutubwire bene data. Haleluya. Ubabwire ngo yazutse, mugende abitangiye imbere, muraza guhurira i Galilaya. Imana data wa twese yateguye kuguhuza. Ngo abitangiye imbere, muraza guhurira i Galilaya nkuko yarababwiye ko azozuka ku munsi wa gatatu. Rero yazutse nakiri mumva, genda uvuga amakuru, ubabwire ko mugiye guhurira muri cya gisagara. Yarababwiye Imana igiye guhurira nawe. Numva ndiko ndabwira umuntu ari muri teraniro, numva hari umuntu ndiko ndabwira ngo igiye guhurira nawe. Hahandi mwari mwaravuganye ko muzohurira, hahandi yari yaragusezeraniye ko muzohurira muri cya kibanza yari yaravuganiye Mana yo mu ijuru. Sinzi aho mwavuganye n'Imana, sinzi ikintu mwavuganye n'Imana, ariko ndumva iri kirambwira ngo ko wihanganye ugahagarara mu mwanya w'amashimwe, igiye guhurira nawe i Galilaya. Mvuze i Galilaya, nawe shiraho izina. Imana yateguye umusozi mugiye guhurira, Imana yateguye umusozi mugiye guhurirako. Hari umusozi w'ibyishimo, hari umusozi wo kuvuga ururimi rushasha rw'Imana. Wonyemera ukazamura haleluya. Imana data igiye guhurira nawe i Galilaya, ngo abitangiye imbere, agiye guhurira namwe i Galilaya. Uyu munsi, reka tubyite uyu munsi, tureke iby'ejo. Uyu munsi uraza guhura na telefone, uraza guhura n'umugisha, uraza guhura n'umuntu, uraza guhura n'inyigisho
uraza guhura na Yesu. Reka mvuge Yesu iby'abantu tuvyihoze basi, uraza guhura na Yesu. Muri buze guhura yikoreye umusaraba, ariko muraza guhura agabura, atanga ivyo kurya, atanga amahoro, atanga ishimwe, atanga umunezero. Muraza guhurira muri cya gisagara hamwe mwari mwaravuganiye. Reka mbabwire narahindutse, yaminduye izina amirindisha. reka mbabwire narahindutse, yaminduye izina amirindisha. reka mbabwire narahindutse, yaminduye izina amirindisha. uyu mugoroba uhabwa izina n'Imana. Shima, vuga Imana, vuga Yesu, vuga ibyo yakoze, muvuge, mushime. Araza kubikora. Izobikora iyo Mana, izobikora, izobikora amahanga azobibona, izobikora bose batangare. Oh, izobikora, izobikora iyo Mana, izobikora, izobikora amahanga azobibona, ay, izobikora bose batangare. hamagara iyo Mana yikorera. Oh, izobikora, izobikora iyo Mana, izobikora, iyo Mana izobikora amahanga azobibona, izobikundwa. izobikora bose batangare. Hey. Hamagara iyo Mana yikorera. Izobikora, izobikora iyo Mana, izobikora, izobikora amahanga azobibona, ah, izobikora bose batangare. Hamagara iyo Mana yikorere. oh, izobikora, izobikora iyo Mana, izobikora, bakundwa, izobikora amahanga azobibona, izobikora bose batangare. Hamagara iyo Mana yikorere. Imana ndababwira ni Imana izikora ku munota wanyu. Imana naje kukubwira uyu mugoroba ni Imana iziza ku munota wa nyuma, hajya nyene vyadabutse vyaheze, ikazi igafata ijambo nk'Imana. Nukuri, nukuri, nukuri ndemezanya n'umutima wanje ko hari abantu Imana igiye gukorera ikintu, amahanga agatangara, amahanga akemera kusenga. Ntibaremera kusenga, ariko bagiye kwemezwa n'imirimo y'Imana, bagiye kwemezwa n'ibikorwa by'Imana. Haleluya, bagiye kwemezwa n'ibikorwa bya Kristo. Agukorere, nari muzanga gukorera igitangaza, agukorera igitangaza. Mbega muremera ko ibitangaza bya Yesu bigihari? Muremera ko Yesu agikora? Nukuri ko Imana agukorera ikintu ku mugoroba, kandi ubimenye ko ari Imana yabikoze. Mitondo ndibanze ko ndavugana n'umuntu, Imana yari imishuriye ikintu ndakimubwira, arambwira guco ndacizeye kuko ni wigeze umbwira ibintu biteba. Bige cyose wagiye umbwira ibintu byagiye biba mu buryo bwihuse. Tira niki naco ndacizeye. Naje ndumva hari umuntu manuriye mu iri teraniro ko hariho Imana igiye kongereza umuvuduko wo gukorera ikintu gikomeye cyihuta, kinyaruka. Kinyaruka. Amen. Hari umuntu Imana igiye gukora ikintu cyihuta, kihuta, kinyaruka. Yesu ashi.
hari inda zari zaranse kuvuka mu buryo bw'imwemo. Yesu agiye gukora cesarienne, agiye kubaga, agiye gukora ama operation. Hari operation y'Imana igiye kuba uyu mwanya. Imana ibage za inda zanse kuvuka zivuke ku nguvu mu izina rya Yesu. Sinzi kunyemera ivyo mvuga uvyemera canke wemera mwemu yera ko ivyo avuga abikora. Uyu mwanya na ama operation y'ijuru ni inkota y'Imana. Abakakiriye Imana bahezagire cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana kishimikize gatoya. Tumaze iminsi turiko turiga kuva kwa Mungu. Mu gitondo no ku mugoroba twarize inyigisho